Abel ndamukunda cyane impamvu navuze yuko ari we muntu anyesipi hano kubera ko namumenye twahuriye muri sinema twahuye ndi umukino dufate abantu benshi bazi yuko abakobwa bakina filime ari ndaya niko bakunda kuvuga ngo abakobwa bakina filime ni bubaka barasambura nabaraya kujya kuntu baja mu gitanda n'abagabo n'amazina menshi batwita ariko ntago biduca intege yaba yo mu gitanda yaba y'ubusazi yaba yo kuborego yaba yo gusenga urumva rero nkaca sanga nyene ubwo buzima bwose ndiko ndabubamo. Coucou les amis, ça va? Meze neza murakomeye mwaramutse mwiriwe dependamment aho muzora bino video. Hama uno munsi natewe iteka ryo kuba kumwe n'umukinyi wa film n'umukinyi wa mareresi. Hama before that, imbere yuko ndamugira introduction, d'abord vous êtes avec Mugisha à L'Oriel. Hama ni kuri kamera za Gatech TV. Rero ikiganiro nyezina kigira gitangure. So guys, keep watching. Mugumane natwe mugire abataragira subscribe muyigire. Hama kugira ngo mutse muraba video zacu igihe cyose tuzisoreye. Turabakiye muri Gatech TV. Merci. Mwakoze. Ego cyane. So abantu benshi baramuzi ariko hakaba n'abandi batakuzi. Ushaka twibwira abantu batakuzi bakumenye. Yesu ajya nitwa amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Tumukunde Joseline benshi bakaba bamenyereye ku izina rya Jojo izina rya filime naryo bakunda kunyita Jenita yego nkaba ndi umu actrice nkuko babivuze. Wow, n'umukinyi wa filime ni umukinyi wa filime arenze. By the way uraberewe usa neza abakunzi bacu murabibona neza yuko nanjye nacengira inzobe kubera ko beside me hari murafise inzobe turi kumwe. So guys umuntu turi kumwe ni mwiza cyane asa neza rwose. Oya nukuri nivyo bazovyandika muri commentaire batubwire nukuri nivyo jewe on vous laisse comme des juges. Hama rero watangiye gukina filime ryari? Je natangiye gukina filime 2012 niho ninjiye mu umuryango wagutse neza yatangiye gukina sinema muri 2016 neza bisigura muri neza wakinye muri filime urumva uri actrice principale. Yego kandi niho nari maze nyine kuyimetriza neza kumenyera kudatinya. 2016 niyo filime ya mbere nakoze numva ndayikunze numva ntangiye gukunda ibintu bya filime kweli. Ego cyane. Depuis 2016 rero uracari mu muryango wagutse wa filime ndundi. Okay, niye filime maze gukora ukumva yuko ivuga neza ubuzima bwawe? Jewe nta filime ndakina yerekeranye na histoire y'ubuzima bwanje kuko ubuzima bwanje oya ntayo pe nkino bw'abandi izo maze kubera ngiye nago nandika sibyo bagwa ama scripture amabukaki mahore umva haba hari abandi bantu bazanditse rero ku bantu tumaze guhura nabo banditse filime maze gukina nta mumwe arandika ku nkuru yanje. Tuvyizere yuko vuba cyane nawe uzobwira abandika bakandika kuri ubuzima bwawe filime y'ubuzima bwawe. Urashashaye kumva hari igihe aba star nkamye tuba dukeneye kumenya ati mbe byatanguye gute yatanguye hehe ama histoire yanyu gasanga aratwanspira twebwe cyane ababiraba bashoboye imodoka n'ibiki nibyo ariko nyine oya filime yanjye y'ubuzima bwanjye nzayiyandikira. Uzoyandikira abakunzi ba Gatech TV twitege film yiyandikiye. It will be her first time writing a story. So nukuri nje ndavyiteze cyane umunsi wayanditse magari. Merci beaucoup. Hama rero wanjanira nije je nakwiye ko nitwa Jojo bakaba banyita Jenita nawe witwa nde ko Jena ntago twari tumenyeranye tuvugisha ukuri tubwiye n'abafana. Nivyo cyane. Hama nanje nitwa L'Oriel Mugisha. Ego nkaba nkorera muri Gatech TV.
ego cyane. ya Gatech TV ikorera hehe? Ya Gatech TV ni TV online. Hama dukora mu bintu vya entertainment industry cyane cyane. Namwebwe rero uno musi twabarondeye dushaka kumenya bishasha vy'iwanyu. So turabandanya. Genre umuga wose umuntu akora haba harimo ama inconvénients n'ama avantages. Muri umwuga rero wiwawe n'ama inconvénients umaze guhura nayo cyane cyane n'ama avantages nayo umaze guhura nayo. Bon, duhereye kuturusha. Uturusho two ni twishi cyane. Akarusho ka mbere nk'uwe wandondeye turicaranye kandi nkanavyishimira ati Imana ishime kubona yamaye ikiganiro. Nivyo byose nk'uwo wandondeye muri make muri film urahungukira umuryango munini cyane, uraca ubwenge, uramenyana n'abantu nyine. Bon, harimo nukuri turusho turimo ni twinshi. Kandi muri filime harimo umwidagaduro, donc na hantu nyene ugeraho nyine ukisanga abantu muhuje ibibazo nkuko wabivuze, ugasanga histoire bariko barakina zisa n'izubuzima bwawe cyane kurabamo ugasanga bitumye ubohoka ku mutima, noneho bya bintu uri kurakora bikarangira bibereye ntaha abandi kandi nawe bitagusize inyuma. Ariko ari ntambamye nazo ntago zobura, nazo ni nyinshi cyane. Dufate abantu benshi bazi yuko abakobwa bakina filime ari ndaya, niko bakunda kukavuga ngo abakobwa bakina filime ni bubaka, barasambura nabaraya, kujya kuntu baja mu gitanda n'abagabo n'amazina menshi batwita. Ariko ntago biduca intege. Ikindi kintu dukunda guhuriramo naco cy'intambamyi ni ukuri kw'Imana. Dufate nka comment ni nziza mu bisanzwe, yaba mbi yaba nziza. Kuri twebwe gusipfa kuba yitwa comment iba ari nziza. Ariko hari umufana ashobora kugenda agasivya akareka ko iyo comment amwe yumvira wimvetse umuntu je nawe dupfiki twahuriye simuzi. Je kuri mu minsi ya mbere numva gume ngo no biheba kubera jewe ntago niyeme, ariko ndagerageza gukina. Kandi amarore hafi ya yose ndakora, yaba yo mu gitanda, yaba y'ubusazi, yaba yo kuborego, yaba yo gusenga. Rero nkaca sanga nyene ubwo buzima bwose ndiko ndabubamo. Hariho abafana bitahura ko ari bikino, hari n'abandi batabitahura. Acavuga ati ubu nibwo buzima bwiwe. Ni ndaya nta n'ikindi. Noneho ahanini nicyo kitubangamira, utaramenya kuyakira neza wanashiduka usanga wabitaye. Okay, hari undi muntu yibwira ati naje ndashaka kina film, ariko kubera ko numvise izo ntambamyi ivyo bintu vyose banyita, eske wowe muhanura iki nk'uwo muntu? Urakoze. Wewe usengera je nsengera muri life center ni mu bakizo mu bakristo. Nta muntu umwe arakwita indaya wewe? Yo oya uhoho ngiraho twese yasiga. Merci. Igitutsi cy'uburaya kiri hiti cyane atagitukwa ushake witonde, baragutuka ko uyorobeka uri ndaya yo mu bijipo birebire ko akundi ushaka usare bakavuga n'akanindaya. Rero kuba woreka kujya gukina film bikunda ngo kugira ngo ntibazonyita indaya, na hajya wicaye mu rusengero, na hajya uri muhira. Oya kandi umuntu akwiyumvira ko ibintu vyose ashaka, tanki wewe bitari ukuri nivyo kubuza kubandanya ico wewe ushaka. Okay, mu bakinyi ba filme rero ninde mukinya conspire ati uyu muntu n'ukuri? Asia Mutoni. Mukundira iki? Asia ndamukunda kandi nasanze kubera kukuntu kumukunda nasanze nyene n'ukuntu yakinaga ugomba gukina nkawe. Wow, ndabizi neza n'abafana bazamenyuze. Abantu babonye Asia agitangura sinema, ukuntu yaje ameze, yaje ari wa muntu nyine umenga afite emotion muri filme, umubwiye rirakarira, akaba ari wa muntu ureba filme yiwe nawe ugashaka gusanga nawe warize. Rero kubera namukundaga cyane, nagerageje gutera intambwe mu kirenge ciwe. Yego rero ndamukundira. Ucyambere ni umukobwa, yari umukobwa n'umugore basi. Igihe ninjye muri sinema yari umukobwa. Naramukundira ukuntu apambana, atitaye kuri bavuguku bambonuku. Yari umukinyi nyene mbona neza nkumva ndamukunze ku mutima nkanamufana.
cyabituma rero nyene nawe wewe mu mafilme yawe biza bikabonekwa yuko umenga ushaka gukina nkawe. ndabizi ndagerageza barasa cane inzobe taye yo mara yanje aharavyumve yaronze sha muri Amerika sinza kantu bamugiriye yo haba kura trendinga ku ma réseaux sociaux amafoto yawe ariko arabica bigacika cyane cyane rero n'umukinyi mugenzi wawe yitwa Abel. Eske mufitanye ubuhe bucuti? Boss Abel ni boss kandi umuvuge nabi muri kuri umunsi ari mu Rwanda. Yego. Boss wacu ari mu Rwanda. Abel ndamukunda cyane. Impamvu navuze yuko ari we muntu anyesipi hano kubera ko namumenye twahuriye muri sinema twahuye ndi umukino. Yego. Ariko nta bintu birenze ndi umukinyi wiwe ni boss wanjye. Ajya amafoto na Abel posting abantu bo ajya amafoto arasanzwe afana bacoguma bibaza ati muratubariza neza eske nta kandi kantu kihishije abafana rero je barangyohera bobi ikintu cyose babonye bagifata nk'ukuri aho ndazi bakunteje ariko reka nkubwire n'ukuri kw'Imana nta kintu kiri hagati yanjye na boss ni umupapa afise abana 5 mengo kagira n'umugore arubatse umuntu akunda sinema agakunda n'abakinyi biwe apare y'ivyo ni inshuti yanje. Abakunzi bacu mwavyumvise ni inshuti yiwe apare y'ivyo ntabinzi so guys mureke kumwagiriza ibintu bitari ivyo no musabihinyuje sivyo nabirenze yego. Okay no musero wambaye umupira wanditseko Major TV tubwire sasa umupira nawo. Bon, Meja TV, uyu mupira wanditse ko Meja TV hani ndani harimo izindi ndome zitaboneka. Handitsemo The Trainers Team. Meja TV ni channel y'uwacu. Y'uwacu na timu yanje. Donc ni channel y'abantu 5. Urabona mo Meja TV ko biri mu ndome zitanu Meja. Ego. Hariho uwitwa Moise, ayo bita Brighton. Abantu bakunda kuraba filme zacu barevye nk'ishusho y'umukobwa cyangwa isezerano ryawe n'izindi twagiye turakorera muri CTV barabazi. Uyu muntu twa Moise niwe twa Brighton. Hagaca hakurikiraho Elisa ariwe Kan. Hagaca hakurikirako J ariwe wewe Jojo na J ariwe Joachim na A ariwe Angeli. Wow. Rero tukaba turi abantu twishize hamwe bitewe ni natara twisanzemo. Turavuga ati rero koko narabaravye ndababonamo impano idasanzwe turahuza tumaranye imyaka myinshi hagira aho tuvuga ati rero reka natwe dukereye akantu kiwanyu kazajya karaca ku tuntu twiwacu kandi koko urakoze kumbaza kino kintu kuko nta misi myinshi bimaze ndibaza umupira cyo bari nk'ikiganiro cya kabiri nkoze nkwambaye. Turiko turakora filme natwe ntago twicaye. Filme yitwa Isezerano ryawe mengo finale bayishize kuno munsi. Ego nanje ndabibutsa yuko ndiko ndayikurikirana. Merci beaucoup. Muje ko vraiment turabasabye turacyari ku ntango. Mutugire subscribe, mutugire share, mutange commentaire tumenye ico duhindura. Hamanye turahari gutegura ibintu byinshi byiza ku bwanyu. Abarundi n'abandi kazi bariko baraturaba. Sivyo n'abanyamahanga bien sûr yego babitege kwiki nka Meja genre harimo abacteurs kwanza bakomeye cyane muri filme ndundi batumaze kubabona mu bikorwa byinshi bitandukanye rero ubuko mwagiye hamwe as a group tubitege kwiki twebwe twiyemeje gushikana filme ndundi ku rundi rwego kuko turamaraso mashasha nyene kamera. New generation. Mutwitege kibirenze kuko nimba muri industry yacu ya cinema ariko aracamo bino bihuha twese tuze cyangwa twumva bijyanye n'abakuru bacu b'abakinyi ba filme ni kuvuga n'ubundi rega abantu barasaza. Umuntu ashaje mu kazi arabiza akazi abandi bakiri bato gutyo nuko biba bimeze. Rero twebwe abacteurs bose ko barakora ino filme n'abacteurs n'abactrices bakoze mu ishusho y'umukobwa hafi ya bose. Ku bantu bayiravye barabizi vraiment kari abana babizi neza. Rero mutwitege kibirenze ivyo hari na filme turiko turategura yitwa Amour c'est quoi. Izo bigoshe izo biri mu bihanganye byinshi
bya filime by'abakinnyi ba filime ndundi vraiment benshi ego ni birebire. oya bandanya utubwira abakunzi bacu turakeneye kumenya n'ibindi bandanya. Amour ni filime iri kirategurwa, umwanditsi wayo n'ujya mu mwanditsi nyine twa Anthony Joachim ari we yanditse ijya filime ishusho y'umukobwa kuko nabikubwiye, n'ubundi ijya filime ishusho y'umukobwa yakinwe na timu yacu. Harimo Jojo, harimo Angeli, harimo Joachim, harimo Brighton, twese twari mu kunyene tubona. Rero umuntu yayanditse ni wari karandika niyo yitwa Amour ni filime izoba ari nziza cyane, izokinamo abantu benshi, irikinamo abantu benshi tutanazigaga banashima ko bona dufasha. Aho nabona yuko rero dufise imana n'impano n'umugisha n'ukuntu urumva ntago biba byoroshe nk'ubu twebwe turacyafise abasabo bakeyi. Ngo turakwiza duka haheze ukwezi kumwe dukereye iyo cana. Ariko kugenda kubwira umuntu w'icyamamare mu Burundi azwi nk'umukinya akomeye ukamubwira ati nukuri ndakwinginze ingufashe sinema, akakubaza ati yanditse nde, yanditse Joachim, izokina monde Jojo n'abana kana Meja yose. Wow, urumva nukubera yuko abona yuko agatimu katanyeganyega. Ego nukuri rero nukuri kwimana turaje guhangana, turaje kurwana kugira ngo tureko filime yacu canke filime ndundi yoshika ku rwego rushimishije. Oya nukuri jewe nko kubaha juste un espoir nuko abo bantu bakina muri Meja nje ndabazi kandi ndazi neza yuko abantu bose bakurikirana filime ndundi babazi ni bihangange. So twe turarindiriye cyane, turavyiteguriye, imitima yacu irugurutse kuvyakira kandi twizera yuko abantu batanu bakorani n'urusasu yamusekwa nyene amusekwa kandi rero bica bitwora ko abantu benshi hajya duhuzwa n'urukundo. Amunyeresekwa afana turaza kutubwira amusekwa muri commentive mabishiriremo amusekwa muraje muri amusekwa muri series yiswe amusekwa inyishivyo byose irimwo filime y'ubwenge umuntu wese yahora asigura uko ashaka ariko ubunye tugiye turonka inyishu ya amusekwa exactement. Yes mama njene kuri nditeguye. Ego reka nutubwire byose, reka nutubwire byose, tubikire hama no kuri vyari biryoshe cyane gukorana ikiganiro namwe, twaryohewe gose, mwakoze kutwakira, niteka ridasanzwe. Yesu Kristo niteka ridasanzwe nukuri kw'Imana, niteka ridasanzwe. Reka ndabinume kovuga kugira tumuronke, reka tubireke gusa mwumve yuko ari ibintu vy'agaciro kanini kubakira. Mu bisanzwe natwe turabashimira kubera yuko buri abanyarwanda ikintu cyinshi kinini baturushije twe tutazi n'iryo banga tutaramenya. Buriya abajournaliste sibyo n'abantu b'abanyamuziki b'abakinyi ba sinema iyo bagiye hamwe ibintu byabo byaba byiza cyane, baraduza ikintu baramenyekanisha. Ariko nyene twebwe ngabo Burundi nyene dusakana ko kugara nyene ukuntu urumva babaye umustar ugacumengo nahagusabye ikiganiro ukamengo ara bon ndafopa sinahamagaye umuntu kuko tukimara gukoresha n'imipira bace tuvuga ati rero tugomba gukora ikiganiro ahantu bakabona neza ko babana bakinye imishusho y'umukobwa ko yari timu bitewe n'amajambo numvise yakurikiye muri filime ishusho y'umukobwa rwose abisigura uko ashaka undi abisigura uko ashaka ati dutange la vraie version. Nabyo byatumye mbere tuvuga ati rero vrema ibintu tubihagarike dukore natwe ibintu by'iwacu. Yego rero ndahamagara umujournaliste umwe azwi ntavuze mu izina arambira kugira ngo ndabari ikiganiro urampa Samire abwa Samire yiki kugira ngo ndabakoresha muri amasamire none views ucuziduha acaziduza kuri rya Samire acatse tugabira basi n'ubundi tumuhe Samire tugende dukoreka ikiganiro n'ubundi aronke views n'ubundi kandi ni inyungu yiwe cyane nawe araronkeraho. Rero ntago ni ngombwa kunshimira yiga ariko nanjye ndagushimira kuba mwanyumviriye ko murakoze cyane. nje numva umenga amayemosi araduze niryo rya mbere umuntu twarondeye adushimiye nk'uku kuntu nukuri ko Imana akarekonetse igikorwa turiko turakora kumva rero niteka. Uriya mugabo muri kumwe yirabura ni ujeni wa big manager njani manager wacu. Manager ni sawa none manager n'abakozi baca bambara n'impuzu zisa twe turapromotinga TV yacu none iwanyu rero ntabantu b'inzobe bakora
uzoze karibu ariko twabura taronka kumuhemba oya reka ntitwikwegera arazimvye Jojo arazimvye cane Jojo tugushimira wakoze cane kandi gukorana ya Gatech TV hama turiteze bijyanye n'abatwemereye ko vuba cyane tutangura kubibona hama mugasaba mukaduhamagaza tukavyirabira turahari ku bwanyu kandi namwe muhariwe ku bwacu murakoze cyane abakunzi bacu turangize tubasezera mwakoze cyane gukurikirana ino video hama mugire share comment na subscribe kuri channel kugira ngo ama video yose uko azaraza mubaba mbere kuyaronka so coucou les gens on vous aime trop fort salut